Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana muri mpande zine z'isi. Kaze murana amakuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Amakuru yacu y'uno mwanya turabwira hayavugwa mu ntambara y'ikirahuza igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine kibandanya, ndetse turabwira n'ivyavugiwe mu nama ya BRICS ihuza ibihugu bitanu bigize no muryango, ndetse turababwira n'ayavugwa muri Afghanistan aho nyamugigima cari gihitanye abantu benshi cyane gose, ndetse turabwira n'ibijanye n'ikena ry'ibitoro na gaze mu bihugu by'Uburayi, ndetse turabwira n'ukuntu amafaranga y'ibihugu byo kw'isi ariko bandanya agaciro, ariko turabwira n'ifaranga rimwe ritariko rirata agaciro muri kino gihe, tubabwire n'impamvu ritariko rirata agaciro. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero banywanyi bacu bakunze bahire mudukurikirana, tubibutsa kugira sabone abatarabikora, ndetse tubibutsa kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu rero nkuko twari tubabwiye, reka tuyahere mu bitero bibandanya biba aho igihugu cy'Urusiya cyateye igihugu cya Ukraine muco bise Uburusiya bwise special operation. Rero akaba ari mu kwezi kugira kane amezi ane neza akaba agira rumane igihugu cy'Uburusiya gitanguje intambara cise special operation mu gihugu cya Ukraine. Intambara zikaba zikomeye ubu mu karere ka Severodonetsk ndetse na Luhansk, akaba utuduce rero akaba ari two intambara zibanze mu z'Uburusiya na Ukraine, aho abasirikare b'Uburusiya basa n'abegeranirije mu ikona canke mu gakorosi kamwe abasirikare ba Ukraine, aho ibiko birabari muri kano gace akaba ari neza cyo kimwe n'ivyabaye mu ntara ya Mariupol imbere yuko abasirikare b'Urusiya bafata intara ya Mariupol. Intara ya Mariupol mubizi ko ubu igenzurwa n'igihugu cy'Urusiya 100%. Inyuma yaho abafatiye mpiri abasirikare bari basanzwe barinze intara ya Mariupol. Ubu rero muri kano karere ka Severodonetsk na Luhansk ariko arabera zino ntambara, niko bimeze aho bivugwa ko nibura abasirikare 4,000 b'abasirikare b'abanya-Ukraine bariko baragerageza kwigiza inyuma abasirikare b'Urusiya, ariko rero bikaba biboneka ko bigoye cyane kubera abasirikare b'Urusiya bafise inguvu nyinshi cyane gose muri kano gace, cyane ko bafise ibikoresho byinshi, yaba indege za gisirikare, bakaba bafise bo n'amaroketi, amalance rocket atera kure cyane gose uganije n'igihugu cya Ukraine. Igihugu cya Ukraine kikaba gifise ibigwanisho bike cyane gose uganije n'ibigwanisho igihugu cy'Urusiya kiriko kirakoresha. Ariko rero tukivuga ivyo bigwanisha muri kano gace, inkuru nziza ku gihugu ca Ukraine, kuko Ububirigi bwaba bwemeye gutanga ibindi bigwanisho bikomeye cyane gose ngo kugira ngo bifashe igihugu ca Ukraine kugira ngo kibandanye kigwana zino ntambara. Ibigwanisho ndetse ngo biba biri mu nzira. Ibigwanisho bikaba bigizwe n'amarokete atera kure, ndetse ngo n'ibindi bigwanisho by'ubwirinzi bw'amamisire. Ibigwanisho rero ngo vyoba bikiri mu nzira, kandi ngo abasirikare b'abanya-Ukraine ngo bari bamaze indwi zibiri mu Bubirigi bariko bigishwa ibyo gukoresha bino bigwanisho. Bino bigwanisho bivuga ko muri byashikira igisirikare ca Ukraine bishobora kugira akamaro kikabandanya cihagarara ko muri intambara ikomeye iriko irahuza n'Uburusiya. Ariko rero akaba hata amahigwe twoha cane gose menshi igihugu ca Ukraine ko kizoshobora gukoresha igihe kinini ya bino bigwanisho, na cyane ko Uburusiya ubu bwamaze kumenyesha ko ibigwanisho byose bizokwinjira ku butaka bwa Ukraine bizoba biri targeted n'amamisire y'abasirikare b'Uburusiya. Tubibutse ko Uburusiya ubu bwashize amaradari menshi cyane gose mu gihugu ca Ukraine, aho busa nuko Uburusiya aribwo buri kuburagenzura igihugu cyose ca Ukraine bukoresheje amasatelite yabo barungitse mu kirere. Tubibutse kuva intambara itanguye Uburusiya bwagumye burungika amasatelite menshi cyane gose mu kirere. Amasatelite rero akaba ari nayo ariko arabafasha muri no ntambara bariko baragwana na Ukraine, ndetse boneka ko Uburusiya buriko buratsinda ino ntambara ku rugero niniya uganije nuko vyatangwe. Turababwira ibindi bice Uburusiya bwakozemo ibitero kuri no munsi, kandi ibitero bikomeye n'ivyononekaye. Inyuma y'akarere ka Donbas region tubizi twese kuko ariko karaberamo intambara zikomeye cyane ziko zirahuza igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine. Uno munsi rero Uburusiya bwongeye gukora ibindi bitero mu zindi ntara. Ibitero bikaba byakozwe mu ntara ya Kharkiv. Ibi perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky akaba yavuze ko ngo ibi hari gushaka kwigizayo abasirikare bashaka kuza gutabara muri Donbas region kugira ngo bacike intege bareke kuza gutabara. Ibi byavuze ko ngo Uburusiya ubu perezida Vladimir Zelensky yamenye
yamenyesheje ko ngo Uburusiya burabandanya iterabwoba ku banya Ukraine ndetse aho yavuze ko ngo ntibizoca intege abasirikare ba Ukraine ngo nubwo ibitero vyokwira ahandi hose ngo ariko igihugu ca Ukraine ngo ntikizokwigera kigwa mu minwe y'Uburusiya nk'uko Uburusiya buvyibaza. Ibitero vyabereye Kharkiv bivugwa ko vyoba vyahitanye abantu 25, amazu menshi cane gose akaba yatokombeye, aho bivugwa ko ndetse abahinga b'ivy'amabombe n'amamisire n'ubu bakigerageza kutohoza kumenya amamisire Uburusiya bwaba bwakoresheje, kuko amamisire Uburusiya bwakoresheje biboneka ko yoba ari amamisire mashasha batari basanzwe bamenyereye, aho bivugwa ko aya mamisire yaturika ubwa mbere akongera agaturika yamaze guturika, aho yaturiye igice kinini cyane gose, ndetse bikaba bivugwa ko ngo Uburusiya bwaba bwakoresheje amamisire atemewe gukoreshwa mu ntambara mwene izi. Tubutse ko hari ubwoko bw'amamisire menshi atemewe kuba yokoreshwa mu ntambara nk'izi, naho yoba atari amamisire y'ubumara cyane cyane nk'amamisire bita tsunami n'ayandi akozwe mu biva mu bisigazo by'ibitoro. Aya mamisire yose ntaba yemewe gukoreshwa mu ntambara mwene izi mu gihe atari intambara zihuza ibihugu n'ibindi bikomeye cyane gose. Ibi rero bikaba Uburusiya ngo hamwe vyoba aribwo byakoreshejwe vyoba bigiye mu bindi birego vyo kurega Uburusiya muri sentare mpuzamakungu. Ariko rero bino bitero vyabereye muri kano gace Uburusiya bukamenyesha ko bwasambura ahari hasanzwe ngo harunze ibigwanisho ngo vyavuye mu burengerazuba bw'isi vya Ukraine. Ikindi gitero kikaba nk'ikinyene cabereye mu gace ka Lviv, aho naho nyene amazu yatewe yahiye agatokombera, ndetse bikaba bivugwa ko bino bitero bisa nuko vyakorewe mu mwanya umwe. Ibitero bikaba vyakozwe n'ibimodokari bishasha vy'ibiburende binini cyane gose bifise ubushobozi bwo gutera amamisire menshi carimwe bishasha Uburusiya buheruka kujana mu gihugu ca Ukraine. Nk'uko mubibona ku masanamu, bino bimodokari bitera ano maroketi nivyo vyateye aya mamisire, bikaba ariyo rero yakoze ibara muri tuno duce twa Luhansk na Donetsk. Bikaba biboneka rero ko Uburusiya budafise umugambi wo guhagarikira intambara mu gace ka Donbas region. Agace ka Donbas region rero bisa nuko kagomba kugwa koko mu Uburusiya. Uburusiya busanzwe kagenzura ibice 90%. Aba rero basesanguzi b'ivy'intambara bikaba biboneka ko Uburusiya bufise umugambi wo kubandanya utera n'ibindi bisagara inyuma yo gutifata agace ka Donbas region. Turababwira ibindi abasesanguzi ndetse n'abashakashatsi muri iyi ntambara bavuze ku bijyanye n'amamisire Uburusiya bumaze gutegura ashobora guhitana abategetsi ba Ukraine ndetse agahitana n'ibice bimwe bimwe byo muri Ukraine, ariko aya mamisire akaba atarategwa akiri aho gusa ayateguriwe igihe byoba ngombwa ko Uburusiya gusa bushobora gufyonda buto aya mamisire agahita agenda ni mukanya. Amamisire menshi rero ngo yoba amaze gushigwa mu bibanza bitandukanye. Amamisire rero menshi ngo akaba atagetinze ku bigo bimwe bimwe vya Ukraine, ndetse ngo harimo n'inzu umukuru w'igihugu wa Ukraine asanzwe abamwo. Ngo umukuru w'igihugu wa Ukraine Vladimir Zelensky ngo akaba afise ngo yoba hari satellite imukurikirana, ndetse ikurikirana ngo nahaba hakaba ngo hari na misire zoba zarateguwe igihe byo ngombwa ko bashaka guhitana ubuzima bwiwe. Ngo hoba hari misire, ndetse ngo izi misire bikaba bivugwa muri aya makuru nyene kino cegeranyo cyashyizwe habona n'ibinyamakuru vyigenga, bikavuga ko ngo ayo mamisire yoba ategekanya guhitana ubuzima bwa Vladimir Zelensky. Ngo ari amamisire amwe y'ubumara atemewe no gukoresha amamisire. Ngo rero yoba ayandi mamisire araba ku ngoro y'inama nshingamateka ya Ukraine, ndetse ngo yandi abaraba ku kigo gikuru ca gisirikare ca Ukraine. Izi misire rero ngo yindi ikaba iraba nkuko babivuze kuri palais presidentielle ya Perezida Vladimir Zelensky. Izi misire rero ngo zose ziri ku butaka bwa Ukraine, nta nubwo ziri mu Burusiya. Ngo izi misire bikaba zarashizweho ngo igihe atawizi, ngo igihe Uburusiya bwoshaka ngo bushobora gufyonda gusa zigahita zikora akazi zagenewe. Ngo izi misire bikeka ko nkuko turavuze ngo zo ari misire zimwe z'ubumara, kandi zikaba ngo ari misire zikozwe mu bwoko bwa hypersonic missile, ngo atagikoresho na kimwe gishobora kuzizibira. Ibi rero ngo ariko ntawe bizi ko Uburusiya bwa bufise umugambi wo kuzozikoresha. Ngo ariko izi misire zimaze kuba zararegewe kuba zotera bino bigo byose bitatu tuvuze, ndetse ngo harimo n'ibindi bigo byinshi ngo zoba zarashizwe mu bibanza bitandukanye. Aho rero ngo cyo gisigaye ko bari gusonda ibuto zino misire zigakora akazi kazo mu gihe kitaramenyekana. Turabandanya n'ano makuru yacu tubabwira nyene ibijanye n'intambara.
Iyi ntambara rero biboneka ko atani sinyo yo kurangira ifise intambara iriko irateza ibyago byinshi cyane gose ku isi, aho ibifungurwa bimaze gukena cyane gose ku isi, aho ndetse ibiciro biriko biraduga hirya no hino ku isi, yaba muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Ibi rero bikaba biboneka ko hamwe intambara atacokorwa vuba ngo intambara ihagarare, ko isi ishobora kuja mu kaga nk'uko bivugwa n'abashakashatsi ndetse n'abahinga mu by'ubutunzi, aba economiste. Iyi ntambara rero akaba hariyo ntambara ndetse ivugwa ko inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, intambara iriko irateza ibyago bikomeye cyane gose kurusha izindi ntambara zabaye mu isi inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ndetse intambara ikaba igereranywa n'intambara ya kabiri y'isi. Iyi ntambara rero biboneka ko itashobora guhagarara vuba mu gihe impande zose ziriko ziraradika, yaba Ukraine ikidaditse, yaba ndetse n'Uburusiya bukidaditse ku by'intambara. Ntawe uzi neza rero uko bizogenda. Hari rero imyidogo myinshi cyane gose, yaba mu Burayi ndetse yaba no muri Afrika muri rusange. Isi yose iri mu byago bikomeye cyane gose. Turababwira mu kanya ivy'ibura ry'ibitoro ndetse na gaze ku mugabane w'Uburayi kubera intambara, ndetse n'Uburusiya aho bivugwa ko Uburusiya buriko burakoresha gaze n'ibitoro nk'ikigwanisho gikuru buriko burakoresha muri ino ntambara. Ni mu makuru akurikira. Uburusiya rero ngo bwaba buriko burakoresha gaze nk'ikigwanisho, aho rero ibihugu byinshi by'Uburayi ubu bitarose gaze muri kuno kwezi, ndetse n'ivyarose gaze navyo bikaba byarose ngo ibice hafi 40% iyo byagomba kuronka. Uburusiya bukaba bwamenyeshije ko ngo igituma ngo gaze itabonetse nk'uko yagomba kuboneka, ngo hari ivyuma bishaje, ngo ivyuma rero ngo byashaje ngo by'imiringoti itwara gaze muri bino bihugu by'Uburayi, ngo kugira bisubirize ngo ivyuma byo kubisubiriza ngo byagomba kuva muri Canada, ngo rero kubera ngo ibihano byashiriweho igihugu cy'Uburusiya ngo bino vyuma rero bikaba bitashobora, Uburusiya bukaba budashobora kugura bino vyuma muri Canada. Ariko rero bino bihugu by'Uburayi byahise bimenyesha ko uku ari urwitwazo rw'igihugu cy'Uburusiya, ngo kuko ibi miringoti ngo nyuma y'imbere yuko intambara iba ngo yakora neza, ngo kandi iki kibazo Uburusiya ntibwari bwakimenyeshe ko hari ikibazo c'imatiyo ahari. Uburusiya rero ngo bwoba buriko burakoresha kino kibazo c'ibitoro na gaze nk'ikigwanisho gikomeye kugira ngo Uburusiya bubandanye gukandamiza ibihugu by'Uburayi, na cyane cyane ko ubu rero muri kino gihe c'imbeho nyinshi cyane gose ibihugu by'Uburayi bikeneye gaze nyinshi cyane gose, ndetse bigakenera n'ibitoro byinshi cyane gose. Rero ngo ibi Uburusiya bwo buriko bikora bubikoresha nk'ikigwanisho cyo guhana Uburayi, kubera Uburayi bushigikiye igihugu ca Ukraine. Ibihugu rero by'Uburayi byinshi ubu ngo mu bubiko bwa gaze yago ndetse n'ibitoro ngo bafise ibice hafi 40% mu gihe nk'iki ngo bafise nibura ibice 80% mu matanki yabo. Biro bikaba byagizwe n'Uburusiya ku nibigira nkanango kugira ngo ntibagire gaze nyinshi mu bubiko bwabyo, ngo kugira ngo bahave bareka kugura, mu gihe Uburusiya bushaka ko baguma bagura buri munsi. Ibi rero abategetsi benshi b'Uburayi bavyamirije, aho basaba ko Uburusiya bwo kubahiriza amasezerano mpuzamakungu y'urudandazwa ku isi, bukabandanya butanga gaze n'ibitoro nk'uko bwabitanga mu Burayi, na cyane cyane ko ibihugu byinshi byase guhabwa bino bitoro na gaze ari ibihugu byemeye kuriha mu mafaranga y'amarubo, nk'uko Uburusiya bwabitegetse ko buzotanga gaze n'ibitoro ku bihugu byose nyene bizoba byemeye kuriha mu mafaranga y'amarubo. Ariko rero nubwo bemeye kuriha muri amafaranga y'amarubo, iyi sosiyete nkuru y'Uburusiya itanga ibitoro yitwa Gazprom yabandikiye rero ibihugu bimwe ibabwira ibihugu 12 nibyo bifite kino kibazo, hibandikira ko ibitoro bitariko birabashikira neza na gaze, ngo kubera ngo ikibazo c'amatiyo ngo atameze neza ngo ava mu Burusiya. Amatiyo rero bikaba bamenyesheje ko ibikoresho ngo byo kuyasana nk'uko twababwiye ngo byagomba kuva muri Canada, ngo rero kubera ibihano byashiriweho Uburusiya bukaba budashobora kugura bino bikoresho. Ibihugu rero nk'Ubutaliyano nibwo bwafegiswe cyane gose ni risonosoro ryo gutanga bino bitoro na gaze uwo mwaka, ndetse n'Ubujerumani. Ibi rero bikaba vyamiriza ibintu Uburusiya bimenyesha ko buvuga ko ngo Uburusiya ngo buriko burakoresha ikibazo ca energy nk'iguhana ibihugu by'Uburayi, ngo kugira ngo barabe ko ibihugu by'Uburayi ngo byohava bikuraho ibihano, ndetse ngo na Amerika yohava iza ku meza y'ibiganiro kugira ngo bakureho ibihano bafatiye Uburusiya. Twibutse ko Uburusiya arico gihugu cyonyine muri kino kinjana ca 21 tugezemo cyafatiwe ibihano byinshi cyane gose kurusha ibindi bihugu byose ku isi, kurusha za Iran na za Iraq ndetse na za
za Korea ya ruguru ya Kim Jong Un. Ibi rero Uburusiya bukaba ari bwo bufise ibihano byinshi cyane rwose, aho ndetse imbere y'uko bafata bino bihano abategetsi b'Uburayi na Amerika bari bavuze ko ubutunzi bw'Uburusiya buzohita busenyuka ndetse ifaranga ry'Uburusiya rigata agaciro cyane rwose. Turagaruka rero mu kanya uko amafaranga ku isi ariko arata agaciro, ndetse ni turababwira nk'uko twababwiye n'ifaranga ritariko riraca agaciro n'impamvu ritariko rirata agaciro. Ni mu makuru yacu akurikira. Inyuma y'Uburusiya rero butereye igihugu ca Ukraine, ibihugu byinshi cyane rwose amafaranga yabyo yarataye agaciro, ndetse nibaza ko igihugu conyere ku isi nk'uko bivugwa muri raporo iheruka gusorwa n'abaekonomiste kitatakaje agaciro amafaranga yabo ni igihugu conyene c'Uburusiya, aho ibindi bihugu byose guhera kuri Amerika idolari yarataye agaciro, amahera y'Euro yarataye agaciro, amahera y'Ubushinwa amayene ndetse n'amayuane y'Ubuhindi yose yarataye agaciro. Ya mahera y'ibihugu byose bifise amafaranga ari hejuru cyane rwose akaba yarataye agaciro hagati y'ibice 17 n'ibice 20%. Mumva ko amafaranga yataye agaciro ibice bininiya, ariko rero igitangaje ifaranga ry'Uburusiya niryo ryaduze riduga hafi ibice 16% muri raporo yashizwe ahabona muri iyi ndwi iheze n'abakurikirana iby'ubutunzi vyerekana ko ifaranga ry'Uburusiya ari ryo faranga ryonyene ku isi muri kino gihe riko rirakora neza ryaduze cyane. Bise ko iyi faranga ry'Uburusiya imbere yuko intambara iba ifaranga rimwe ry'abanyamerika idolari rimwe ry'abanyamerika ryagura amafaranga y'Amarusiya marubo amafaranga ijana na 18 y'amaruba, akaba ari yagura idolari rimwe ry'abanyamerika. Ariko rero ubu amarubo idolari rimwe ry'abanyamerika riri ku marubo 53. Abahinga rero bakaba babona ko ifaranga ry'Uburusiya ryaduze cyane rwose, murumva ko ryaduze hafi ibice 52% ugereranije n'uko ryari ryifashe imbere y'uko intambara iba. Igituma rero ifaranga ry'Uburusiya ryaradugije agaciro ni kubera Uburusiya bwari bwarabiteguye kuva kera. Uburusiya mu mategeko yabwo amasosiyete yose akorera mu Burusiya ndetse n'akorera hanze y'Uburusiya ariko yamuka mu Burusiya agomba kubika amafaranga yabo yose bakoresha ibice 80% mu mafaranga y'amarubo, ibice 20% byonyene akaba ari byo wemerewe kubika mu yandi mafaranga y'amanyamahanga. No kuvuga ko nka societe ifise miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika, no kuvuga ko miliyoni 80 zose ziba ziri mu mafaranga y'amarubo, amafaranga ibice 20% byonyene bikaba ari byo wemerewe kuba ushobora kubika mu mafaranga yo hanze. Ibi rero vyatumye igihe intambara itanguye amasosiyete yugara atashobora gukura amafaranga yabo mu Burusiya kubera amafaranga yose bari bafise yaba ari mu mafaranga y'amarubo. Ibi rero bigatuma Uburusiya bwaciye bugira ijunje niniya cyane rwose mu kuhatesha agaciro ayandi mafaranga yose yo ku isi, kubera amasosiyete yatukura imitahe yabo mu Burusiya atashobora kuyakuraho amafaranga y'amarubo, kubera amafaranga y'amarubo n'ubundi aguma mu Burusiya. Tubutse rero ko ikindi cyaciye gituma Uburusiya ifaranga ryabo buduga nuko Uburusiya bwahishe bindura amategeko busaba abagura ibitoro bose n'abagura gaze mu Burusiya ko batanga mu mafaranga y'amarubo. No kuvuga ko ugushaka kugura ifaranga ry'amarubo byaciye byongerekana, no kuvuga demande y'ifaranga ry'irubo yabaye ndini cyane rwose kurusha ayo uko Uburusiya bwo bukeneye amafaranga yo hanze. Wibutse ko Uburusiya bugura ibintu bikeya cyane rwose hanze, ndetse aho kuva intambara itangura mu mezi 4 n'ibihano byashyiriweho Uburusiya bivuga ko atani miliyoni zishika 500 burigera busohora mu bintu bukura hanze y'Uburusiya. Ariko mu gihe bobo amafaranga yinjiye mu kigega cy'Uburusiya kuva intambara itanguye ari miliyaridi hafi 6 z'amadolari y'abanyamerika. Ayo madolari akaba yavuye ku bitoro bigurishwa n'Uburusiya ndetse na gaze n'ibindi ibikoresho bisanzwe biva mu Burusiya. Tubutse ko Uburusiya ariko busanzwe bugurisha umwavu mwinshi cyane rwose ku isi, ndetse umwaka bukaba butanagurishije n'ibice 10% kubera ibihano bwafatiwe. Ariko gaze yo ikaba yaraguzwe cyane, ndetse n'ibitoro bikaba byaraguzwe cyane rwose, aho nk'Ubushinwa bwonyene bwarongereje bugura ibice 50%, ndetse n'Ubuhindi nabwo bwarongereje, n'ibihugu byinshi by'Uburayi byagerageje kongereza ibiciro, byagerageje kongereza nako quantité y'ibyo bwagura mu Burusiya kubera gutinya ko Uburusiya buzohava bubugarira.
Bikaba rero hari byo biriko biraba ubu aho biboneka ko Uburusiya buriko buratanga gaze isorosoro ndetse n'ibitoro isorosoro ku bihugu by'u Burayi ariko bakaba bariko barayiha Ubushinwa ku bwinshi ndetse bakabiha n'igihugu c'Ubuhindi aho rero Ubuhindi n'Uburusiya aribwo buriko Ubuhindi n'Ubushinwa nako muratunga aribwo buriko buragura ibitoro byinshi na gaze y'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Nk'uko twari tubabwiye rero mu ntango z'amakuru igihugu ca Afghanistan caraye gihuye n'ivyago aho habaye vya nyamugigima vyari bikomeye cane gose aho nyamugigima bivugwa ko yahitanye abantu barenga igihumbi bahise bapfa ndetse n'abandi benshi cane gose bagakomereka ndetse bino bitigiri by'abantu abapfuye bikaba bivugwa ko bishobora kongerekana na cane cane ko heshi aho ibino binyamugigima vyabaye bikigorana kuhashika aho ndetse hari ngo abantu bakiri mu bibomoka byabomotse kubera ino nyamugigima yarikomeye cyane gose. Igihugu Japani kikaba cemeye ko kigiye gufasha igihugu ca Afghanistan mu bijanye no kuvura abantu ndetse no mu bikoresho bindi by'ibanze abimutse abazokwimukira mu bindi bice bimuwe kubera bino bya nyamugigima byasenywe amazu yabo ko Ubuyapani bwiteguye gufasha ndetse hakaba hari n'ibindi bihugu nk'umuryango utabara imbabare nka Croix Rouge n'ibindi bakaba bemeye nabo gufasha agace ngo kasinzikaye gose cyane gose na gace na village kitwa Akibra. Aka gace rero kakaba karaguyemo abantu benshi cyane gose muri abantu bashika igihumbi bahitanywe n'inyamugigima. Kano gace ngo kaba karaguyemo hafi abantu 700. Aka gace rero kaba amazu yako yose yarasenyutse hasigaye ari bihomoka gusa ndetse bikaba bikekwa ko hoba hakiri abandi bantu bakiri muri bino bibomoka. Umuryango mpuzamakungu utabara imbabare Croix Rouge uracagerageza ndetse n'igisirikare ca Pakistan n'abandi bose bagiye gufasha bakaba bariko baragerageza kuraba ko hari abandi bantu bakiri muri bino bihomoka. Ributse ko inyamugigima yari komeye cyane gose yagigimye ndetse igihugu cyose kikanyiganga. Buno buce rero hakaba hari ubuce bushika nka butanu mu gihugu yibasiye ariko agace ka Kibra akaba ari ko gace kari inyamugigima yari komeye cyane gose aho yashoboye guhitana abana abantu benshi. Turabandanya rero n'ano makuru. Nkuko twari tubabwiye nyene mu ntango inama ya BRICS ihuza ibihugu bitanu byo mu muryango bihurikiyemo wo gutabarana. Ibihugu navyo bikaba ari Ubuhindi ndetse n'Uburusiya n'Ubushinwa na Afrika y'Epfo n'igihugu ca Brazil. Bakaba bagize inama rero, inama ikaba yabaye abategetsi bose batwara bino bihugu bakoranye. Perezida w'Uburusiya yarahari Vladimir Putin ndetse na Xi Jinping w'Ubushinwa akaba yarahari ndetse na Narendra Modi w'Ubuhindi akaba yarahari ndetse na perezida wa Brazil na perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa akaba yari yitavye inama. Abategetsi bose rero bakaba bahagiye barahanahana amajambo aho umwe wese yavuga uko avyumva. Ubuhindi rero bukaba busa nuko n'ubu bukiri hagati na hagati butemera gushigikira Uburusiya mu ntambara buriko buragira muri Ukraine ndetse Ubuhindi bukaba butemera nanone no gushigikira Amerika ku bihano bwafatiye igihugu c'Uburusiya. Ubuhindi bukaboneka ko buriko burakina dore yo kuba hagati na hagati yaba guhengamira ku Rusiya canke guhengamira kuri Amerika canke ibihugu byo mu Burayi. Ikindi igihugu cagaragaje aho gihagaze neza ku vy'intambara y'ikirahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Brazil. Perezida wa Brazil akaba yamenyesheje ko ngo ibihano bafatiye igihugu c'Urusiya ko ari ibihano bizogira ingaruka mbi kw'isi yose. Ngo Amerika rero n'ibihugu by'uburengerazuba bari bakwiye kuba bararavye uko batezura ngo kugira ngo bareke guteza ibyago bikomeye cyane gose kw'isi kubera bino bihano bafatiye igihugu c'Uburusiya. Igihugu c'Uburusiya rero kikaba caboneyeho naco nyene Perezida Vladimir Putin akaba yamenyesheje ko ngo ibihano bafatiye igihugu c'Uburusiya ngo ni ibihano vy'ishavu ngo n'inzigo y'akazikira ngo gushaka gushira abantu bose hasi ndetse ngo adasanzwe bavuga rumwe n'ibihugu vya Amerika ngo basanzwe batemera amategeko yo gucinyiza abantu n'ibindi ngo by'agasuzuguro gakomeye ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bya Amerika. Ngo nivyo rero ngo byatumye ngo iri shavu ryabo ngo bafatira ibihano byinshi cyane gose bikomeye igihugu c'Uburusiya. Ariko rero Perezida Vladimir Putin akaba yamenyesheje ko uko byagenda kose
ngo ibihano ngo bafatiye Uburusiya ngo ingaruka zikomeye cyane gose ngo bizozigira ku bihugu byabo nyene cyane cyane ibihugu by'Uburayi, aho avuga ko ngo Amerika ngo yahenze ibihugu by'Uburayi ngo bafatira ibihano igihugu cy'Uburusiya, ngo rero bakaba bariko barabona ingaruka zabwo. Akaba yanasabye Perezida Vladimir Putin ko bino bihugu bitanu bigize uno muryango ngo vyokomeza ubucuti, na cyane cyane aho yamenyesheje ngo ivyo guhanahana ibidandazwa ngo vyaraduze ku bice 35 kw'ijana, aho avuga ko ibitoro byinshi cyane gose yabigurishije mu Bushinwa ndetse no mu Buhinde. Akavuga ko ivy'urudandazwa hagati ya bino bihugu bitanu bigize umuryango wa BRICS ngo yifashe neza. Akaba yasabye ko ubucuti bw'urudandazwa hagati yabo bwokongerezwa ndetse ngo bakongereza ivyo basanzwe bashoreranira hagati ya bino bihugu bitanu. Perezida Xi Jinping nawe nyene akaba yamenyesheje ko ivyo Amerika iriko irakora ngo atari ibintu umuntu wese abona afise umutima n'ubwenge ngo yoshigikira. Ngo Amerika rero ngo iracibaza ko ibintu bikiri uko vyane mu gihe ca kera, ngo aho yashaka kudomina isi yonyene, ngo ariko rero ngo ubu ngo siko bikwiye kumera. Ngo Amerika ngo yarikwiye kuba yumvikana n'ibindi bihugu ngo kuko ngo isi ngo twiriko twese, ngo nta numwe rero ngo akwiye gusigaza inyuma ngo yaba mu biraba isi turiko. Ngo Amerika rero n'Uburayi ngo ntibakwiye kwivugana ibiraba isi, ahubwo bakwiye kuja hamwe n'abandi bose barabegwa n'ivy'isi, cyane cyane ibihugu bisa n'uko bitavuga rumwe ngo inama n'ingingo y'ibikwiye gukora ku isi. Ngo nk'ibihano nawe nyine akaba yavuze ngo nk'ibihano byafatiwe Uburusiya ko bitari bikenewe ngo mu gihe nk'iki, ngo ahubwo hayakwiye kurabwa ukuntu hotorerwa ikibazo ariko bitarinze kugera kure. Perezida wa Afrique du Sud nawe akaba yamenyesheje ko ngo yifuza ko ubucuti bwa bino bihugu ndetse ngo bwokomera n'ihanahana ry'ibidandazwa ndetse no gufashanya muri rusange ko byokomera. Perezida kandi Xi Jinping nawe w'Umushinwa yamenyesheje ko ngo akaba ari nawe ndetse ayoboye ino nama muri kino gihe. Akaba yamenyesheje ko ngo asaba uno muryango ko bokwakira abandi bifuza kuba muri uno muryango. Perezida Xi Jinping akaba yifuza gukomeza uno muryango akuwagura cyane gose nk'uko NATO ifise abanywanyi benshi cyane gose na uno muryango waguke. Tubutse ko uno muryango nubwo ugize ibihugu bike cyane ari umuryango ukomeye cyane gose kubera ufise kinini cyane gose ufatiye isi. Tubutse ko ubutunzi bwose bw'isi ibice 41 kw'ijana bibarizwa mu no muryango wa BRICS no bihugu bitanu, kuko bino bihugu bitanu bifise ubutunzi bwinshi cyane gose ushizemo Uburusiya ugafata n'igihugu c'Ubushinwa rero ndetse ugafata n'Ubuhindi ugafata na Brazil. Ibihugu birakomeye cyane gose mu bya ekonomi. Aje gihugu rero nico gituma rero bamenyesheje ko bagiye gukomeza cyane gose ivy'imigenderanire cyane cyane mu bijanye n'ubutunzi. Ubuhindi nabwo nyene akaba ari byo bwasabye ko ivy'imigenderanire mu bijanye n'ubutunzi no guhanahana ibintu byokomeza cyane gose muri uno muryango, kugira ngo abari muri uno muryango bose babone inyungu yaba izijanye n'ubutunzi bose hamwe, ngo ibihugu byabo babiteze imbere bari hamwe. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve rero ku mugabane w'Uburayi ndetse n'Uburusiya muri rusange tuze ku mugabane wa Afrika. Muri mugabane wa Afrika amakuru ni menshi cyane gose, ariko reko tubabwire ayo twabagatiyemo. Umukinyi asanzwe azi cyane gose Paul Pogba akaba ari mu rugendo ariko aragendera igihugu ca Guinea, igihugu c'amavuko. Akaba rero ku munsi w'ejo yarakiranywe iteka ryinshi cyane gose n'abanyaguinea. Uno munsi rero naho akaba yari ku kibuga gikuru ca Guinea aho yagize urukino rwateguwe rwa charité rwo gufasha ibigo bisanzwe bireze imfuvyi ndetse n'ibindi bigo bifasha muri rusange. Urukino rero ukaba Pogba yakinyemo rukaba rwari rwitabwiye n'abategetsi benshi cyane gose baje kururira, ndetse rukaba rwakinyemwo n'abakinyi bahoze hari ivyamamare muri kino gihugu, ndetse hakaba harimo n'abakinyi b'ibihugu bibanye igihugu ca Senegal na Guinea Conakry. Aba rero bakinyi bakaba bari baje gushigikira Paul Pogba kugira ngo barondere amahera yo gufasha bino bigo. Perezida wifata kibanza Mamadou Doumbouya yakubise kudeta akaba yari yahishikiye, ndetse akaba yahaye umupira wo gukina uyu Paul Pogba nawe amuha umupira yazananye yakuye mu France. Akaba rero biboneka ko bishimiye izagiwe cyane gose muri kino gihugu c'amavuko. Bakaba mwakiranye iteka rikomeye cyane gose rihambaye, ndetse aho bako escorte yiwe yahawe escorte ya Perezida Mamadou Doumbouya, ndetse agenda hose akaba
agendanirwa n'abasirikare basanzwe bacungera ubu perezida Colonel Mama Doumbouya akaba nawe rero uno munsi bari kumwe muri kino kibuga aho abantu sinzi y'abantu ryasidutse aho ndetse bavuga ko abantu bishimiye cyane gose kuba yarateye imbere ndetse agateza imbere n'izina ry'igihugu cyabo aho basaba ko yoza arabagendera kenshi cyane bivugwa ko yaramaze igihe kinini cyane atagera muri kino gihugu ca Guinea ubu rero bakaba bavuga ko ari iteka ntangere kuba yashitse muri kino gihugu naho rero duciye turangiriza hano makuru tuzobabwira handi makuru ku munsi w'ejo kwa makuru ni menshi cyane gose ntitwari kuyaheza mwakoze abadukurikiranye mushishikare kugira ibihe byiza Imana ishishikare kubazigama murakoze